ngingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi leta y'icyo gihugu iramagana igitero ivuga ko cyakozwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi iburinga muri komine Gihanda mu ntara ya Bubanza. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru wa leta. Umubyeyi wa Anne Uwamahoro Rwigara washyingwe kuri uyu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe rutunguranye. Ariko bararikora kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico, bafite ubumuntu, bafite kubabara abantu kuko nabo barumiwe kuko yari afite n'ubwenegihugu bw'Amerika. Adeline Rwigara mu kiganiro cyihariye ku Ijwi ry'Amerika aravuga ko umunsi wo gushyingura umukobwa we wari wuzuye intimba ariko urimo ihumure. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Undi leta y'icyo gihugu iramagana igitero ivuga ko cyakozwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi iburinga muri komine Gihanda mu ntara ya Bubanza. Igitero cyahitanye abasivile 9. Uburundi kandi burashyira mu majwi leta y'u Rwanda bushinja gushyigikira Red Tabara. Uwo mutwe wemera ko wagabye ibitero iburinga ariko ko wishe abasirikare. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Abanyagihugu baha Igihanga babwijwe igihe Amerika ko ico gitero carimwe ibikorwa bikomakomeye vyatanguye kwasana isaa 3:30 z'ijoro. Amakuru ava Iburinga amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe 9 bahasiga ubuzima, 5 barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore 6 n'abagabo 3. Muri abo bagabo harimwo umusirikare. Muri ico gitero kandi imodoka 2 n'ipikipiki vyaroturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rasambugwa. Abanyagihugu baha Iburinga batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe, batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajeje umutekano muri ako gace gakunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Amenyesha ko leta isa niyabahevye. Twe turavye ngahantu twikweri umutekano ni muke ko yatwigiranye n'ishamba rya Rukoko. Biragoye ko umugwanye maze kuja bukamuruko kashitse ngaha agasubira mu Rukoko. Biragoye ko n'umusenda wa leta umukurikira ko ishamba nini twebwe twako kiba ishamba kuko amaze kuja bukibarabara hasubiyeyo aba yamaze nta muntu ashaka kumubona no kumubona. Twika turaba imbere gusa je nambe abantu twagwanira mu muryango twinjira je nari namaze kwiheba nanzi ko amaze kundasa kuko nubwo nabwo kangeshe mu cyumba gusa niyumvirize aho bandashe gusa ashitse mu cyumba numvise nkikomeye ubwo bwari bwanaheze. Umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye byashikirijwe n'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yemeje kandi ko ico gitero cakozwe n'umuhari Red Tabara wahisemwo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze, yongera gusaba abarundi kurikanura kurusha uko bahora. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, President Ndayishimiye yarongoye Uburundi yagize ati: turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero c'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura Uburundi muri zone Buringa komine Gihanga. Twongera turemesha n'abakomeretse. Inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano. Iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza bene gihugu. Uwo muhari Red Tabara wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana, ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero 2 ku kirindiro c'igisirikare kiri ku Ruzi Impanda be no ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro Iburinga bakica abasirikare 6. Patrick Nahimana avugira Red Tabara yabwijwe rya Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye. Twebwe twateye ibindiro vya gisirikare, rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica aratsinda nitwo kwica abo turiko turagwanira kubohoza. Umuvugizi wa Red Tabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse. Inzira y'intambara Red Tabara yahisemwo, twahisemwo kuko leta yanse inzira ya politike, yanse inzira y'ibiganiro iyo yose. Ubwo rero twahisemwo kugwana
gushika tubohoje Burundi n'abarundi. Umunyapolitike Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu 2001. Muri kino gihe arongoye urunani Sephora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama. Ntushobora kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku miduga ihagaze ugaturira. Bica bitwibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu gakora amabisi kagenda kabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya nivyo byabujije demokrasi. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri nyuma y'ivyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi, igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza Burundi abarongoye umuhari kugira babazwe n'ubutungane. Leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba isubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Twaronde umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda kugira agire icyo avuze kuri ivyo Burundi bubagiriza. Telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, aho uwo muhari wa Rede Tabara wagira igitero Ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura, naho nyene Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko ariko rushigikiye uwo muhari. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ico gihe yaramenyesheje ko tahano na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Amerikakazi ukomoka mu Rwanda Anne Uwamahoro Rwigara witabye Imana ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 yarashyingwe muri leta ya California. N'uwo mu muryango wo kwa Rwigara Asinapol wagiye ujyana ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umubyeyi we Adeline Mukangemanyi Rwigara aravuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenye icyateye urwo rupfu rutunguranye. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi ry'Amerika, Adeline Rwigara aremeza ko umunsi wo guherekeza umukobwa we wari umunsi wuzuye intimba ariko uri mu ihumure. Umunsi ukomeye cyane nk'uko mubivuga, ni umunsi maze iminsi nsengera kugira ngo Imana impe imbaraga zimira izindi mbaraga zidasanzwe. Ni umunsi ntamenye uko nsobanura, sinzi niba navuga yuko ari umunsi uvanzwe, ni umunsi urimo intimba nyinshi cyane ku muryewe n'umuryango, ariko hakaba hari ihumure kubera Imana. Nkaba mfite n'ihumure muri jye kubera Imana. Ariko se iryo humure waryishatsemo ute, cyane cyane ko iryo tabaruka rya Anne Uwamahoro ryaje rigutunguye? Mu kuri inkuru nkiyimenya ho ntabwo navuga yuko nahise ngira ihumure. Abantu twari kumwe muri iyo minsi nabahaye ubuhamya, nahise nsa n'upfuye nanjye. Ni ikintu cyumvikana ku muntu wese. Cyakora nyuma y'iminsi 2 Imana nyaguhora ku ngoma ndayishima cyane, iransura. Kandi burya Imana iza mu bantu. Haje abantu nakwita za nshuti za Yobu, baraza baza bafite n'ihumure, batanga ihumure muri bo. Ibihe bibi ntibibura, ariko biza hari ihumure ry'Imana. Ariko se kuva wabwirwa iyo nkuru mbi y'urupfu rw'umukobwa wawe, ni ryari wemeye koko ko Anne Rwigara atakiriho? Narabanje nsa n'uyobewe ibyo ari byo, numva birandenze. Twari tumaze iminsi tuvugana atameze neza iminsi mike, ariko mwitegura no kuza, ariko numva hari nta kinyirukansa. Ntabwo natekerezaga drame nk'iyi ngiyi, ikigeragezo nk'iki ngiki. Naje kubyemera nyuma, rwose narabyemeye ndabyakira, nibuka n'ibindi byose n'abandi babyeyi nkanjye. Muri make ndabyakira, Imana irabinshoboza rwose. Ni Imana nta muntu wabishobora, nta muntu wabinshoboje, ni Imana. Bitavuze yuko hatagiye habaho ibihe by'intege nke, ariko ni Imana mu guhagarara mu masezerano yayo. Muri icyo gihe mwaganiraga ndetse nawe witegura kujya kumusura, mu magambo ye Anne Rwigara wigeze wumvamo imvugo yo kwiheba no kwitegura ko ashobora gupfa? Oya, yambwiye mu minsi
minsi ya nyuma yambwiye ko arembye ya nyuma na nyuma, ariko nabyo simbitindeho cyane, nkabona ko ari ibintu ngomba gupasa muri iyo minsi nk'ibiri. Yarambwiraga ati ndarembye ndaribwa, ariko yabimbwira nkumvamo ibintu nkurikije ibintu njya numva mu banyarwanda, byinshi byipasa mu banyarwanda kandi bakiri bato nkawe, b'abana b'abasore inkumi, nkumvamo ikintu ndanabimubwira, ariko Imana irahari irabirangiza, humura, reka nitegure vuba vuba nze. Byabaye ibintu nubwo yari amaze igihe ngo yumva hari ikintu cy'intege nke afite, ariko mu kugira ngo kurwara nyakurwara ni muri ayo minsi mikeya ya nyuma rwose, navuga mikeya rwose. Ariko nabwo nkumva ko kumusengera nawe asenga cyane, nkumva ko ari ibintu bigomba gupasa, nkumva ntabwo natekerezaga yuko bishobora gufata iyi ntera. Ariko se muganira, Anne Rwigara yigeze akubwira ko hari ahantu yagiye, ko hari ikintu yariye, hari ikintu yanyweye cyamugiye mu mubiri kikaba aricyo cyamuhungabanyaga? We yarambwiraga, naramubazaga nti wariye he, ko ibyo bintu mbwira numva ari byo bimenyerewe muri sosiyete y'Abanyarwanda muri iyi myaka, kandi ko bimaze igihe. Ko naka yagiye aricyo, naka yagiye aricyo, n'umwana w'umukobwa w'inkumi uherutse kugenda, n'abandi bagabo, ni abantu bose. Ati ntaho nzi nagiye, aho hose ujya ugira ngo urahizeye ngo ni abantu, nta muntu ukizerwa mu Banyarwanda. Sosiyete yacu byararangiye, yarapfuye, ntushobora kugira umuntu wizera. None se kuva watabara ukaza muri Amerika kugeza kuri uyu munsi wo guherekeza Anne Rwigara, hari iperereza ryakozwe kugira ngo rigaragaze icyatumye atabaruka? Iperereza ririmo cyane kandi ryimbitse rwose, ariko bararikora kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico. Bafite ubumuntu, bafite kubabara abantu, kuko nabo barumiwe, kuko yari afite n'ubwenegihugu bw'Amerika, barumiwe, byarabarenze, ntabwo babyumva nabo ubwabo barabivuga bati ntabwo byumvikana. Ni ikintu rero giteye impungenge muri leta y'Amerika cyane, kitumvikana, nicyo gituma babihagurukiye. Ngushimiye kuba wabonye imbaraga na kano kanya ko kuganira n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, Uwiteka abahire.